Turabahaye kaze mwese abari ku mbuga zitandukanye kuri Facebook, kuri YouTube, abakunda kuganira ikiganiro gusenga guhindura ibintu gikunda kubamwo intahe nyinshi zo twumiza kandi zifasha abatari bake. Twagomba tubamenyeshe ko Imana n'ubundi ishishikara ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Ico kiganiro kumbure kigizwe n'ibintu bitatu, kigizwe n'intahe, kikagirwa n'ubutumwa bwiza, kikagirwa n'ijambo ry'Imana, kandi gisanzwe kirongowe na Pastor Nduwimana Joseph asanzwe arongo ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo, kandi akaba ari wasanzwe asengera abantu batandukanye, Imana igakora ibitangaza n'utwumiza. Nubu rero tubazaniye amakuru mashasha canke ibigezweho yuko Imana ikiri ku kazi, aho umukobwa umwe yashoboye kuza muri biro agwaye ingwara mugabo kandi tamuvuyeko. Aratubwira yuko yarose indoto abona hari umuntu aje amutera urushinge, kandi acaramubarira ngo ndaguteye umugera wa sida. Avyutse arakanguka yibaza igituma uwo muntu amutera urushinge, bimugumamwo mu mutima. Ageze aho hantu agera no kurugera aja kwa muganga, bamupimye basanga agwaye umugera wa sida. Ico gihe rero yagize ubwoba bwinshi cyane. Ico gihe yaciye aza turamusengera, ndamubwira ati humura tekana, abona abadayimoni kuko n'ubundi ngwara zitegwa n'abadayimoni. Reka tumuhe umwanya avyivugire, arashobora kwerekana n'agapapuro n'akaresi handitse ko negative mbere ku bitaro bidasanzwe bakoreye kumugirira amexamen. Magaze ngaha kugira ngo nshime Imana, umutima wanje wuzuye umunezero. Nari ndyamye turyamanye n'abandi, umwe mu bo turyamanye mu gihe nari ndyamye mu ijoro ntangura kurota inzozi. Ndose inzozi nari ndyamye impera nawe aryamye impera, ndota aje anzibura igikwashu ngaha anyu. Candarandamuka ndikangura ngarutse kuraba sanga haryamye nyamuntu ntiharyamye, nanje ndyama aho ndyamye. Ariko nca mbona ngo ngiye kwa muganga ngo ngiye kwipimisha sida, waca bambwira ngo kirya gikwashu yakwanditse sida. Ndatangara ndavuga ati kubera ikizi inzozi zabaye uko. Mbwira nyamuntu narimbako ati vyagenze gute kugira ngo ndote uturyamanye nzibuye igikwashu. Ambwira ati ivyo by'igikwashu ntaco bitwaye, ngo igikwashu ngo bifise ibindi bisigura, ngo ni ibintu by'urusaku, abigira ibintu bisanzwe. Subiye kuryama kandi mwijoro mbona wa muntu aragarutsa nzibuye igikwashu ngaha, umutima urahagarara, ngira ubwoba mu mutima wanje, ndibaza ibintu bibaye ivyo ari byo. Ca ndabireka nyene, ndabireka uko nyene mbona umenga ni bisanzwe. Niho naca ngenda kwa muganga naho mverifye ko abimeneye nabonye navyo vyari ivyo. Ngiye kwa muganga ndagenda kwipimisha nifatishije ibipimo ndiareze, mvuga ati nibisanzwe zari inzozi. Shitse muganga ambwira amakuru mabi ngaragwaye, naco kwikubita hasi ngira ubwoba bwinshi kubera muri kamere kanje nukuri ari ingwara ntinya cyane, yanantera n'ubwoba mbere narumva njugumiye. Ndavuga ati nzobaho gute, ubwoba buranyica, ndabura nuko ngene ndi bubigenze, ndabura nuko ndi bwifate. Nagerageje kubibwira umugenzi wanje, acambwira ati none gasha byamaze kubuko, ahubwo nogerageza kuryamana n'abantu benshi bashoboka kugira ngo ndabanduze. Ndabwira ati yakwica mu buzima ntibikunda, ati ngoma nsenga Imana, ati ndazi bizogenda neza. Candaza ngaha ndagenda mu biro kwa Mwungere, ndamubwira ingene narose izo nzozi kabiri kikurikiranya abantu bari ivyo bikwashu. Ambwira ati ivyo ntibibaho, ati ni mpwembu mina abadayimoni, reka dusenga Imana atuzokira. Nanje ngira ukwizera mu mutima wanje, ndavuga ati ko biri kose Imana ntiyokubaka kumaramaza, ati ivyo ntivyobaho. Ndaza baransengera, barampa programa yanje, barampa amarandevu, nza ndaza nitaba, imisi bampaye ndayikurikiza, nza ndaza bansengera ntaha, bagasengera amazi nkayanywa, ndakurikiza ivyo bambwiye. Ariko rero hageze nkimva ati nsubire kwipimisha, nkumva ubwoba bwinshi. Ubwa mbere ho nagiye ndi areze ko navuga ati nta nakimwe nibisanzwe. Ubwira kabiri ubwoba buranyise bene data, ndagenda hari kuri farumasi aho hambere natanguye kugenda. Barambwira ati urakomeye, sinavyemeye. Naciye mvuga ati uwo muganga ngira ngo ntavyazi, ati nagiye kwivuriro rikomeye bakambwira ko ngo hayi uwo ntiyombwira je ndakomeye, sinshobora kuvyakira ntavyo no kwemera. Ngoma muhira imisi 2 mava ndasubira kuwa muganga ubwira kandi nshitseyo arambaza amazina binantera nubwo bakuvuga amazina, nkavuga ati muganga je akazombona nitwira izina, nkasubira kuhaca azomvuga ndagowe, ndanamuhenda n'izina, ati ntazosubire kumbana je ndaciye numva mfise ubwoba bwinshi ku mutima. Hama arampima arampareza ritani negative, ndakome magaze ngaha rero nshima kugira neza kw'Imana, numirira abandi bantu Imana nta kidashoboye, abo mvise gushima kwanje Imana ibahezagire.
tubibutse ko ingwara nyinshi cyane izo za kansera zidakira n'abadayimoni baziteza. Ingwara z'ama kansera, ama diabete, abantu bakunda kugwara, mbere ama hypertension y'imitima, mbere n'ama kanseri menshi akomeye amafyigo n'abadayimoni. Kubera iki? Bibiri ivuga ngo nta kindi cyazanye Satani yaje kwica no gutikiza no guhonya no kurandura, ariko Yesu ngo yaje gutanga ubugingo. Nico gituma ibintu byose by'ingwara zidakira biba byatewe n'abadayimoni. Nibyo hari abandura imigera ya sida ariko bakoze ibyaha by'ubusambanyi, ariko kandi hariho n'abazandura batabikoze nkuko tubona umushiki wacu atangorane yahuye nazo ariko agasanga yanduye kubera abadayimoni. Rero dushima Imana, twaciye tumushyira ku rutonde rw'amasengesho nkuko twizeye neza ko azokira. Turamubwira ati nta kundi utegerezwa gusengerwa kandi turizeye neza ko uzokira. Tumara igihe tumusengera aguma asengerwa, ndamuha n'abakozi b'Imana baguma musengera arasengerwa. Igishasha rero kidasanzwe nuko uyu munsi tubazaniye amakuru meza ko Imana yamukijije. Aho yagiye kwa muganga bagapima hamwe habiri nubarafisa amaresultat basanga ni negative, arakize, yarakoze, yamerewe neza. Rero ivyo kwari ukubica mu ncamake. Duhamagare na wewe ugwaye ingwara yari yo yose, wumva byananiranye kwa muganga, byacanganye, gwaye ingwara y'intakira nkuko tubona abantu bakira amafyigo, amakanseri, amadiabete. N'ubu nyene mejeje kwakira umuntu twasengeye yaragwaye kanseri yo mu gitereko, agiye kwa muganga bariyepima ahantu hashika hatatu, turamusengera, none agarutse mu mwanya atubwira yuko yipimishije asanga yakize. Urumva Imana iri ku kazi. Si ibyo gusa rero, iyikiza amakanseri, igakiza amafyigo, igakiza imitima, igakiza amadiabete nkuko tuguma tubibona, ibasha gukwiza n'umugera wa sida. Yesu abahezagira.